Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi, mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndazigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarihweje ingene ishengero ryatanguye gutoranya abadiyakoni abo bari bajejwe kugaburira abapfakazi. Twarabonye ingene Stefano, umwe muri abo badiyakoni, yashinze intahe yuzuye mpwemu yera, hahaguruka abamwagiriza ibinyoma mw'ikombe, ariko birabananira kumutsinda. N'ubu munsi turaja kumva ingene bashishikaye kumubwira amajambo n'ibirego bihotoye, nawe akiregura atabwoba. Inyigisho z'uwu munsi rero zifatiye ku gihimba c'indwi c'igitabu c'ivyakozwe n'intumwa. Turaza kuraba kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 38. Amajambo Stefano yakoresha mu kwiregura yaguma yibutsa ingene ihanga rya Isirayeli ryamye kuva na kera rigarariza Imana, naho yoyo yaguma iribungabunga. Uko baguma bumva ivyo Stefano yariko arireguza, niko baguma bumva banse cane Stefano, kugeza aho bafata ingingo yo kumwica. Reka rero twumve ukuntu Stefano yahera ku bibazo bamubajije, agaca yigisha ivy'Imana mu buryo burashe kandi mu buryo buhagije. Turibuka mu cigwa giheruka aho abanyabinyoma bamubeshera bariko baravuga bati, twaramwumvise avuga yuko Yesu Munyanazareti azokombora aha hantu. Ibi turabisoma muri iki gitabu c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba ca 16 umurongo wa 14, havuga ngo, kuko twumvise avuga ko Yesu Munyanazareti azosambura aha hantu, kandi ngo azohindura imigenzo twahawe na Mose. Kandi barashishikaye baranamwagiriza n'ibindi vyinshi. Hano rero muri kino gihimba c'indwi dusomye umurongo wa mbere n'uwa kabiri, haravuga hati, umuherezi mukuru aramubaza ati, mbega ivyo niko biri? Nawe aramwishura ati, yemwe bene data namwe ba data, nimwumve, Imana y'icubahiro yiyeretse sogokuruza Aburahamu ari Mezopotamiya ataraja kugerera i Harani. Twumvise yuko bari bahejeje kumurunda k'ibirego, ariko ntiyarondeye kwigwanira yiregura. Ibyo bamureze nta n'ivyo yarinze kuvuga, ahubwo yabise bene se, kuko niko vyari biri. Bari bene se mu buryo bw'umubiri, bose bakomoka kuri Aburahamu. Yongera abita base kubw'ukububaha, kuko bari abamuboneye izuba. Yari umugabo akiri muto, nuko gusa yahavuye aba umumaratiri wa mbere w'ishengero. Abagabo bakiri bato nk'abo nibo bagize uruhara runini mu gukwiza hose ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Akandi karorero ni Sawuli w'i Taruso, uwabanje kuba rurangiranwa mu guhama ishengero ry'Imana, ariko amaze guhura n'umuco w'Imana akava mu buzimire, niho tumwumva avuga mw'icete yandikiye ab'Ikorinto rya mbere mu gihimba ca mbere umurongo wa 18 ati, kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Aho rero yari amaze kuba mu bakizwa, ariko igihe yabona Stefano bwa mbere yamubona nk'umusazi. Tugarutse ku nyishu Stefano yatanze,
dusanga yari ikomeye cyane kuko yibutsa kahise k'ihanga rya Isirayeli kuva kuri Aburahamu. No mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo turabona yuko handitswe ba sekuruza ba Yesu guhera kuri Aburahamu. Hano rero Stefano yahereye kuri Aburahamu we asekuruza w'abizera. Naho Stefano yavuze ivy'ubugarariji bw'Abisirayeli, yarerekanye yuko atagihe higeze habura na bakeyi bizera by'ukuri. Erega n'uwu munsi mu mashengero hariho abakristo benshi b'ingwizamurongo, ariko kandi hama hariho na bakeyi buzuye mpwemu yera bafise ukwizera gushitse. Nshuti yanje, ikibazo umuntu yoca yibaza ubunyene nawe akakubaza, mbega wewe uri mu mugwi uwuhe? Aburahamu nawe nyene yari yuzuye ukwizera gushitse, akaba hagati y'Abisirayeli benshi babagararije. Stefano hano rero mu Vyakozwe n'Intumwa muri iki gihimba c'indwi, ubandanije ugasoma umurongo wa 3 kugeza ku wa 5, yashishikaye kuvuga ivya Aburahamu. Turabona ingene Imana yakuye Aburahamu mu gihugu ciwe, akemera akagenda ahantu atazi, ariko abikora mu kwizera. Dusome iyo mirongo, iravuga ngo, iramubarira iti, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu, uje mu gihugu nzokwereka. Maze ava mu gihugu c'Ibukarudaya agerera i Harani. Se amaze gupfa, iramwimura imuzana muri iki gihugu muba mubu, ariko ntiyakimuhayemwo iragi, naho hoba aho gushinga ikirenge. Isezerana kuzokimuha ngo kibe ishamvu yiwe n'iy'uruvyaro rwiwe, kandi ataragira umwana. Stefano yababwiye izo nkuru agomba kwerekana ukwizera kwa Aburahamu. Imana yamusezeraniye umwana, imusezeranira igihugu, kandi ivyo vyose aravyemera uko, kuko yizera Imana. Usomye kuva ku murongo wa 6 kugeza ku 8 naho haravuga ngo, kandi Imana ivuga itya, iti uruvyaro rwawe ruzoba abanyamahanga mu kindi gihugu, bazobagira abaja, babagirire nabi imyaka 400, kandi ihanga rizobagira abaja ni jewe nzoricira urubanza. Imana niko yavuze, ariko amaherezo bazovayo bansengera aha hantu. Maze imuha isezerano ryo gukebwa, nuko avyara Isaka, amukeba ku munsi ugira 8. Isaka avyara Yakobo, Yakobo avyara ba sogokuru 12. Stefano yaciye abandanya avuga kuri abo basekuruza, aravuga ingene bakuru ba Yosefu bamusharitse kugeza aho bagomba kumwica, maze bakamugurisha akigira muri Egiputa. Hano rero Stefano yabasiguriye ibintu bikomeye vyo mu isezerano rya kera, arongowe na mpwemu yera. Dukurikirane iyo ntahe ya Stefano, dusome guhera ku murongo w'9 tugeze ku murongo wa 16. Haravuga ngo, basogokuruza bagirira Yosefu ishari, baramugurisha ngo ajanwe muri Egiputa. Imana ibana nawe, imukiza amarushwa yiwe yose, imuha amahirwe n'ubwenge kuri Farawo umwami wo muri Egiputa, amugira icegera ciwe ngo aganze muri Egiputa, amuzeza n'urugo rwiwe rwose. Ikigoyi gitera muri Egiputa hose ni Kanani, hatera n'amarushwa menshi, kandi basogokuruza babura ivyo kurya. Maze Yakobo yumvise yuko muri Egiputa hari amasumo, atuma basogokuruza ubwa mbere, kandi ubugira kabiri Yosefu yibarira abavukanyi biwe. Umuryango wa Yosefu umenywa na Farawo. Yosefu atuma kuzana se Yakobo n'abo mu nzu yabo bose uko ari 75. Yakobo aramanuka aja muri Egiputa, agwayo bona basokuruza,
babajana i Shekemu babahamba mu isenga Aburahamu yaguze igiciro c'ifeza na bene Hamori i Shekemu. Stefano yagomba kubibutsa ingene Abisirayeli bagorewe muri Egiputa. Imana yaciye itumayo Mose ngo aje kubakiza. Stefano rero yarababwiye ingene Abisirayeli bagumye bagarariza Mose, bakamutera ingorane nyinshi mu rugendo rwose bagize bava muri Egiputa. Turabe ingene yashishikaye kubivuga uduhereye ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 21. Haravuga ngo, ariko igihe c'isezerano kigiraga ishike, iry'Imana yasezeraniye Aburahamu, abantu baragwira baba benshi muri Egiputa, gushikaho uwundi mwami yimikiwe muri Egiputa atigeze kumenya ibya Yosefu. Uwo mwami agirira ishari ubwoko bwacu, agirira ba sogokuruza nabi, abategeka guheba abana babo b'inzoya kugira ngo ntibabeho. Muri ico gihe Mose aravuka. Yari mwiza cane, bamurerera mu nzu kwa se amezi 3. Amaze gutabwa, umukobwa wa Farawo aramutora, amurerera kuba umwana wiwe. Mose yarerewe ibwami ku ngoma ya Farawo Ramasesi wa 2. Uwo Farawo iyo agomba yari guhava agira Mose samuragwa w'ingoma ya Egiputa. Uwo Farawo nta bandi